itandukano ryo muri abo bapfumu urabona ugiye baraguca indasago bakakununuza amaraso bakakubwira ko bariko barakuvura ibihago bariko bakuvura amabuye ariko hana ico nahashimiye nuko batubwira ko ari uburozi bakatubwira ko ari imizimu bakatubwira ko ari imiti twatambutse ariko rero twaciye dusanga wewe ntiyumvira yuko uzohava uhomba ijoro kubera wakoresheje imiti y'ikirundi je ijuru nzorijamwe nimba ari hari nzo mupfasoni turabaramukije basanze ngaho ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega mu bamwitwa bande Minani Dafroza musanze muva hehe tuva mu ntara ya Mwaro none rero tubasanze kuri no genekerezo hano mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega mu bamwaje kwakora iki twaje kwivuza amaguru ayo maguru yabafashe ryari byagenze gute mwotudondera ingene mwafashwe wereye mugifatwa n'igihe mwari mugwaye uko kingana vunika umugongo ibitugu bigakoroka amazi agaseseka muri ano maguru nta n'inkamba mbi twashira mu kirenge ngira ngo haheze nk'imyaka 30 nta hantu namwe ntari nagenze ngenda kwivuza ariko byari byaranse aho nzi hano kuri no inshuti ya bose niho naciye ntangura kuronka gahenga ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Ruje hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe mwatubwiye yuko mwari yituye abapfumu benshi cyane bakabavura ariko bikanka none nko ku bantu batazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugiranije nabo bapfumu ingene babavuye n'ukuntu mu inshuti ya bose bavura mubona itandukaniro riri hehe mbega ku batari ko barababona mushobora kutubwira ayo maguru ubwo bugwara muvuga bwo ku maguru bwari ubuhe mwari mugwaye gute ubwo bugwara twari twibagiye ko ari nyene nk'ibintu twoba twaratambutse ariko rero kubera twari twagenze tuguma tubandanya tugenda ku bapfumu byarahavuye biranka agahengo je nageze ku karonka jitse hano ku inshuti ya bose muvuze muti mwari mwagiye no mu bapfumu mbega mugiye ku bapfumu bababwira ko mugwaye iki batubwira ko ari uburozi bakatubwira ko ari imizimu bakatubwira ko ari imiti twatambutse ariko rero twaciye dusanganira ngo ko ari ukutubesha ico gihe rero mwagenda mu bapfumu urumva ko bababwiye ibitari bike mbere mukanasanga barababesha muca mwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mbega mwari mumaze igihe kingana gute mwitura abapfumu imbere ko muza mu kigo inshuti ya bose imyaka 30 yari yiheze none nafashwe ari imyaka 20 iyo myaka 30 rero yari yiheze nguma ngenda n'ibihumbi jana ngira byari byararenze ariko aho nziye kuri no inshuti ya bose naciye mbona naronsa agahengo ko muratubwiye yuko mu bapfumu bababwiye yuko ari ibintu babateze vy'ibirogano mu inshuti ya bose hoho barababwiye yuko ari ibirozi oya ibyo ntabyo batubariye baratuvuye gusa baduhaye imiti iyo miti rero bampaye nkaza ndasiga kuri ano maguru hama barampa niyo fata nkaza ndamira kujya umuntu amira imiti ibinini bya saa sita no mu gitondo no ku mugoroba naciye ndonka agahengo none mu inshuti ya bose babahaye ibinini nivyo mwanyoye oya baduhaye imiti y'ikirundi ariko rero iyo miti y'ikirundi yatugiriye akamaro kubera ndiko ndayifata naramererwa neza cyane n'agatiro karaza n'ahandi nkigiye onye nta n'agatiro naronka ubundi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Ruje hepfo ya Ecofosa Kado
Muyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi. Mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara. Mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema. Imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango. Ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu. Mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru. Ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo. Imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB. Mu Rumonge mugisanga kwisoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi. Akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mwatubwiye yuko mwari marituye abapfumu benshi cyane bakabavura ariko bikanka. None nko ku bantu batazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugiranije nabo bapfumu ingene babavuye n'ukuntu mu inshuti ya bose bavura mubona itandukaniro riri hehe? Ayo maguru yarameze gute nko kubatayazi nko kubatari barakubonye igihe wari uyagwaye? Aya maguru abatari barambonye igihe yaragwaye ibitsintsiri byari byagomba gucika agaseseka kw'amazi nkabyimba ku mirundi hagasa n'agahama. Imirundi y'uwandi gasa n'agahama. Hanyuma rero mumaze kwitura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwatubwiye muti barabahaye imiti rero mukamwayifata mu gitondo saa sita no ku mugoroba. Mbega ko tubona umengo ubu dusanze mutambuka mugihe mwatubwiye yuko ico gihe mutatambuka mwoshobora kutubwira neza na neza rero iyo miti mwatanguye kwifata mu kiringo kingana gute kugira ngo mushobore gutambuka umwanya mwo mwafashemo iyo miti yo mu buvuzi kama inshuti ya bose? Kugira dushobore gutambuka iyo miti ndiko ndayifata nta n'ukwezi kwaheze ntaratangura gutambuka. Naciye ntambuka ubwo nyene nkaza ndahonyora hasi bigakunda n'ahandi sinahonyora no hasi. Rero turiko turayifata yaratumerera neza ikadutemba neza n'agatiro nababwiye ko kashobora kuza. Aha rero umuntu yoshobora kwibaza ati mbega mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwahamenye gute? Anye mu kuhamenya nta uzimira kwa muganga twaragiye turabaza buke hama usanga turahashitse. Muramubajije murahashitse mushize mu kigo inshuti ya bose mbega babakiriye gute? Batwakiriye neza kuko twarabiganiye izo ngwara hama barahava baratuvura turahava turaronka ko gahengwe. Muragarutse tubasanze hano mu kigo inshuti ya bose mushobora kutubwira none ko tubasanze ngaha mushobora kutubwira ubu naho maje gukora iki? Twaje kuyivuza twagarutse kuyivuza ko barundi kazi bavuze bati ntituzobagomerwa tuzoguma tubavura uko twatanguye kubavura ubwa mbere n'ubu tuzobandanya tubavura tukuvura. Rero babandanya bambura iyo ndose umwanya nkaza barambura neza bakantekerera. Uno munsi twabonye muri ko muratambuka mbere dusanga mwambaye n'ibirato. Umuntu yoshobora kwibaza ati mugiranije igihe mutari bwaze mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose byari byifashe gute? Mwarashobora gutambuka mwarambara ibirato? Oya ntitwambara ibirato kandi ntitwatambuka ko hajejete ibizi nibyo byaseseka ntibyakunda ko twambara ibyo birato. Oya ubu rero ni ikihe cyizere mushobora kugirira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Unyeje namaze gushima naje gushima ko bangiriye neza bakambura kandi n'ibikorwa by'iwanje nshoboye bike nkabikora. N'ahandi cyo gihe nta kintu na kimwe nakora. Aha rero muravuze n'ikindi kintu ati hari n'ibikorwa musigaye mukora mu majambo make. Ubwa mbere mugwaye mutaritura ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose byari bimeze gute? Ubu muri kino gihe nawe ibikorwa mukora ni nk'ibihe? Ibikorwa dukora ubuye nk'isuka ndayijana nkaja kurima nkagenda kwicira n'urukwi nkarusatura ariko ico gihe n'amazi yarananira kudaha. Aha rero umuntu yoshobora kwibaza ati rimwe na rimwe iyi ngwara zije mu muryango ziragira nico zononye kubijanye n'ubutunzi bw'umuryango. Mbega muri ico gihe mutari mwiture ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu muryango byari byifashe gute? Mu muryango wacu twari twaratekanye ntacyo twari tukironka tuvuga kubera agafaranga n'ubundi twagatanga tugatangira ubusa ata kintu na kimwe tubona
turiko turagatangira twari twaramaze gutekana naho Imana nyene yabikoze. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hirya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija muri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema imuramvya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni kwisoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga impande y'isoko imbere ya atelier ku ruhande rwo haruguru ibujumbura mugisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzarake imbere y'ibanki BCB mu Rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imiduga ijibururi akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mwatubwiye yuko mwari yituye abapfumu benshi cyane bakabavura ariko bikanka. None nko ku bantu batazi ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugiranije nabo bapfumu ingene babavuye n'ukuntu mu inshuti ya bose bavura mubona itandukaniro riri hehe? Itandukano ryo muri abo bapfumu urabona ugiye baraguca indasago bakakununuza amaraso bakakubwira ko bariko barakuvura ibihago bariko bakuvura amabuye ariko hana ico nahashimiye nuko ari uwo muti nyene w'ikirundi bampa hama nkawunywa kandi ukangwa neza nico nahashimiye. Hariho abantu benshi bazi yuko umuntu wese akoresha umuti w'ikirundi aba ari umupfumu. We nk'umuntu yibuje mu bapfumu ukongera ukivuza mu nshuti ya bose naco nyene gisanzwe gikoresha imiti y'ikirundi kandi n'abapfumu nabo nyene bavuga ko bakoresha imiti y'ikirundi, we ubona bitandukaniye hehe? Abapfumu aho batandukaniye ni inshuti ya bose. Abapfumu urabona bakoresha ibintu byo kubanda bagakoresha ibintu byo kuraguza bakagira ibintu nyene byo guterekera ariko ngaha anye navuze ko ari iyo miti nyene imeze neza baguha hamukaja kuyifata uko bakubariye ugacironka ko gahembo. Nike mushobora kuvuga yuko mushimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Jewe ico natanguye gushima nashimye kubera uye mbona n'urugendo rutari rutonda rugenda ndiko ngenda n'amaguru ntariko ndagira ati ndiko mpige kinyunguruza. None ubundi ntiwashobora kuva muhira? Ntivyakunda regome waragenda ariko ugiye naho wagenda ntiwashika kure. Amaguru amaze gutoboka nta naho waja ntibyakubigikunda. Ku bandi bantu bakija mu bapfumu aho wumva baca indasago bakongera bakavura ibihago bobo mu bahanura iki? Jewe no bahanura ko boza ngaha ku nshuti ya bose kuko ariho nabonye hafitiye akamaro harangiriye akamaro cyane. Hariho abandi bantu batemera imiti y'ikirundi bivanye no kwizera kwabo uburyo basenga bavuga bati bakoresheje imiti y'ikirundi yoba ahomvye ijoro. Wewe ntiyumvira yuko uzohava uhomba ijoro kubera wakoresheje imiti y'ikirundi? Je ijoro nzorijamwe nimba ari hari nzorijamwe. Ushaze kuvuga yuko mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose atari abapfumu? Oya sabapfumu. Oya ibyo bupfumu sindabibashiramo ko ntavyo nigeze mbona byuko bakoresha ibintu by'ubupfumu. Ariko kandi turazi yuko amagara aruta amajana. Hariho rero abantu batinya kuja kwivuza bavuga bati imiti yo mu nshuti ya bose irazimvye. Nk'abo bantu bababwira ijambiriye? No babwira ntibagende kwivuza bapfume bagura imiti mike y'ibikwiranye nayo mafaranga bafise. Hanyuma rero muri kino gihe uri kurakurikiranwa n'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose c'Igitega kandi nkuko mwabitubwiye natwe turabibona hariho intambwe itari nto imaze kuboneka kubijanye n'ubugwayi mwari mufise. Dushatse kuvuga yuko muri ko murakira. Mbega mwebwe muriteguye kuzoshima kuzogenda hirya no hino muvuga ivyiza by'ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose? Cyane turiteguye ko twashimye kandi tuzobandanya dushima n'ubu tutazodehurukirwa kubivuga. Kumbure mu gusozera kino kiganiro tubasabe mutwibutsa akazina kanyu. Minani Dahoroze. Minani Dahoroze musanzwe muva he? Mu ntara ya Mwaro. Komine yihe? Komine Ndaba. Umutumba umusozi ni Murago. Reka tubashimire murakoze. Murakoze namwe.